ati abahejeje batagira akazi. Burya ibyo twavuze byose n'akazi. Burya yama izingo zashitsweko zose zirimo akazi. Ariko akazi isuku umwarimu. Akazi ko kuba umuganga. Cyane turavye ibyo by'ubushomeri cyane ku bushomeri. Bwa mbere turavye nko mu gisagara. Ikintu ca mbere twabonye ibintu bijanye na niveau de formation, ubumenyi buhinga abana baheje amashuri baba. Ivyindero byarasubiye inyuma hasi cyane ku buryo leta ibana ije vyerengagiza igihugu c'u Burundi sinziro kizoje. Ugasanga umwana yumvira ngo arafise diplome muri bibe kanaka kandi mu mutwe atafise ubumenyi bukwiye. Bakaza kwishiramo ngo bazokora ubuzi bukomeye, bakiyumvira ngo buriya barabukengereye nubwo bukomeye atago bashobora kuja. Ndabaramukije mwese. Mwari muzi ko muri Afrika iri musi ya Sahara ibice birenga 26% by'abajene bugarijwe n'ubushomeri. Ibi ni baharuro vya OIT, umuryango mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Nubwo babajene bafise amadiplome, bafise ikibazo gikomeye cyo kuronka akazi. Hariho n'abamara imyaka 10 bavuye ku ishuri batararonka ico bakora, n'abakirose ugasanga bariko barakora ibyo batigiye. Mu Burundi ibice birenga 70% by'ababa muri iki gihugu n'ugwaruka ruri munsi y'imyaka 35. Muri bo igice kinini nabamaze amashure barindiriye leta kwibahamagaza maze ikabereka aho bakora. Ariko biraboneka ko leta y'u Burundi atabushobozi ifise bwo gukoresha abajene bose yigisha. Yaba leta y'u Burundi canke leta y'ahandi hantu y'ikindi gihugu kwisi bose abenshi muri bo baragiye kwishura barabizi. Nta leta nimwe ishobora guha akazi abantu bose bahije amashuri. Nta yiba. Turi mu gihe leta yonyene idashobora guha akazi mu bice bimwe usanga abantu bakenewe. Abarimu bakenewe leta nishobora kubaha akazi bose. Ndakora muri bishi. Abo leta yonyene ikeneye kugira izo service mbere neza leta nishobora kubaha akazi. Ico si kibazo. Mu gukemura kino kibazo hashizweho ikigo kijeje gufasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi aho bigisha ugwaruka ndetse bakabaha ingurane canke umutayo wo kwitunganiriza imigambi. Ariko turibaza kuko umuntu ava ku ishuri ntashobore gukoresha ibyo yize. Ni gute umuntu ashobora kumara imyaka 20 ku ishuri ariko yamara guheza ugasanga afise ikibazo cyo gukoresha ibiyize mu ishuri ngo yibesheho mu buzima busanzwe. Kugira tubitahure neza dusubire inyuma muri kahise turabe inkomoko ya systeme y'indero dufise uno munsi. Twese turazi ko iyi systeme dufise yazanywe n'abakoroni. Ariko twokwibaza tuti imbere yaho byari bimeze gute? Imbere y'umuzo w'abakoroni mu Burundi ishure ryariho ariko si nkiri ry'uno munsi. Inyigisho zabera mu miryango zigahabwa mu buryo bw'imivugire, transmission orale, babicishije mu migani, mu bitito no mu yindi migirwa yabera mu miryango. Iki gihe harigishwa imyuga itandukanye, uburimyi, ugucura, uruhigi, tutibagiye n'indangagaciro z'umuco nk'ubutwari, gukunda igihugu, imigenzo y'imibereho n'ibindi. Mu mpera z'ikinjana ca 19 abamisiyoneri n'abakoroni bahinduye iyi systeme y'indero maze bashiraho ivy'iwabo. Iki gihe hashizweho amashuri ya gikristu maze abakoroni batoranya bake mu Barundi batangira kubigisha kwandika, gusoma hakoreshejwe ikidagi ku ngoma y'abadagi n'igifaransa ku ngoma y'ababirigi. Iyi systeme nshasha nkuko yariri no mu bindi bihugu by'abakoroni yari igamije guforoma abakozi bategereza gukorera abazungu. Muri iyi systeme birinda kwigisha ibijanye no kwiyumvira canke kuyubakira ikintu ciwawe. Abagira amahirwe yo kuja ku ishuri baguma ku murongo wo kubaha mwarimu no gukurikiza ica kubwiye. Niyo yakubwira ngo pfukama, ryama hasi, wabikora utarinze no kwiyumvira. Iyi systeme yarabandanije gushika mu gihe cyo guhabuza intayo yo kwikukira. Igihugu kimaze kwikukira amashuri yaragwijijwe mu gihugu ariko systeme ntiyahindutse. Ishure ryakomeje gusohora abantu bafite ivyumviro byo gukorera abandi. Kandi byari vyiza kuko ico gihe abakozi bari bakenewe cyane. Isi yari kiratera imbere mu bijanye n'ubutunzi. Mu bihugu bitaratera imbere naho byategerezwa kwiyubaka haba mu vya politike no mu bindi bisata. Niyo mpamvu abakozi bari bakenewe. Ntawava ku ishuri ngo abura akazi, mbere bamwe batangura gukora
bataraheza n'amashuri. Uko imyaka yagiye irahera abanyeshuri bakomeje kuba benshi ariko systeme ntiyahinduka gushika naho diplome yatinzira atagaciro ku buryo atahantu yitwara uno munsi ngo bayakire. Nico bita inflation academique. Uno munsi systeme y'indero iracari yayindi yigisha kubaha no gukorera abandi, ariko isi y'iki gihe ntigikeneye abakozi, ahubwo ikeneye abantu biyumvira, abantu bari creative, ikeneye aba innovateur, zancabwenge zihindura ibintu zivyerekeza hisi igeze. Ariko abanyeshuri basohoka uno munsi nta bumenyi baba bafise muri ibi bintu mejije kuvuga. Ico baba bashoboye kuba ari gukora akazi, gukora ivyundi yiyumviriye, nivyo bazi kuko nivyo bize. Byaramaze kwibonekeza ko ibyo twiga ku ishuri bitandukanye n'ivyo bakoresha bakeneye. Abakoresha buno munsi bakeneye abantu bafise competence, bafise experience. Ntibakeneye diplome ziriko ama distinction kuko barazi ko mu ishuri mwarimu ategura ivyigwa maze akazi imbere y'abanyeshuri agasoma nabo bagafata ku mutwe. Mu nyuma abaha ikibazo akababaza gusubiramwo bimwe yabasomera. Ufise umutwe ufata kurusha abandi aronka 20 ku 20 niwe tuca twita incabwenge. Ariko ni incabwenge mu biki mu by'ukuri? Ni incabwenge mu gufata ku mutwe? Ibi byo n'ibikoko birabishoboye. Niyo mpamvu rero aba bantu biyise ngo ni incabwenge kubera bazi gufata ku mutwe ibisanga arabashomeri inyuma yo kuva ku ishuri, kuko muri make nta mwanya baba barigeze baronka wo kwita ku zindi competence cyane kurondera experience abakoresha bakino gihe bakeneye. None ikosa ni ryande? Ikosa si ry'umuntu ahubwo ni rya systeme y'indero itajanye n'igihe tugezemo. Ibihugu bimwe bimwe byabonye ko mutari entrepreneuriat des jeunes atugwaruka rutegereza kwitunganiriza imigambi. Ni muri intumbero hagiyeho imigambi nka programme jeunesse du gouvernement muri Côte d'Ivoire yiyemeje kwigisha ugwaruka rugera ku miliyoni n'inusu, bakaba biyemeje gushiramo amafaranga yababe miliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika. Hashinzwe kandi umugambi programme spéciale d'insertion dans l'emploi, umugambi ujejwe gufasha abajene muri Benin kwitunganiriza imigambi. Mu Burundi umugambi paeje nawo nyene warashizweho kugira uhangane n'iki kibazo c'ubushomeri mu gwaruka. Ariko nubwo biruko hari kibazo, muri abo bajene bahabwa imfashanyo benshi barananirwa kuko kubura competence mu bijanye na entrepreneuria. Entreprendre si ikintu coroshe. Umu entrepreneur no umuntu azana inyishu y'ikibazo bisaba creativity, innovation, leadership cyangwa uburongozi, ubumenyi mu bijanye n'ubutunzi, marketing, ndetse binasaba kuba umuntu atagendera mu mugwi w'abandi. Abandi ndavuga ba bantu babumbwa ni forum imwe. Nigeze kuvuga mu yindi video ko ishuri ari foroma, ya forum ibumba amatafari abayiciyemwo bose bagategerezwa gusa. Birumvikana rero ko kugira ubu mu entrepreneur uburi gisogwa ciyi foroma ntibize bigutangaze abavumbuye ibintu bikomeye usanze batamaze na za kaminuza. Ishuri siribi nigiza wanashaka nkuko nabivuze mu yindi video, ibihugu birakeneye abantu bize bafise ubumenyi mu bintu kanaka, haba mu bushakashatsi no mu bindi bisata. Ariko ico woshira mu mutwe niki, niba uri ku ishuri ntugizere 100% ngo wibaze ko rizogufasha gukemura ibibazo bya ofisi uno munsi. Ntufate ibyo mwarimu wawe gusomera nko kuri kudahinduka, ahubwo hampande y'ubu bumenyi bwa mwarimu urondera ubundi bumenyi ku ruhande, ubumenyi buzogufasha kurokoka muri iki kinjano ca 2021. Gerageza kugira ico bita esprit critique, iyumvire, bazi ibibazo ureke gukurikira nk'intama. Rimwe na rimwe birasaba kubahuka. Sindiko ndavuga ngo mushira isoni, ariko kwemera ibyo bagutegetse imisi yose bikugira umuntu azohora akurikira nk'intama, umuntu atigira yiyumvira na rimwe ku buzima bwiwe, umuntu atagira esprit critique. Abantu bahinduye isi, aba entrepreneur bakomeye babayeho, bari abantu batandukanye, bari abantu bubahutse, ntibari abantu bari normal. Rero uko ibintu bimeze hampande y'iyi migambi y'iterambere y'ibihugu bimwe bimwe harimo na paeje mu Burundi, harakwiye kuba impinduka mu bijanye na systeme y'indero, kuko biraboneka ko ugwaruka rutagerezwa kwiga ibizobagirira akamaro ku isoko ry'akazi, hagushira imbere ama diplome atanumwe agikeneye muri iki kinjana ca 2021.
Murakoze.